Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe bavukanye muri Kristo Yesu. Kaze kandi mu kiganiro Saveur Divine, mukaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel. Turabe ijambo ry'Imana dusoma hariya mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice ca mbere, duhereye ku murongo wa 4 turashikana ku murongo 8, ariko cane cane tuza guhagarara ku murongo wa 4. Hakaba havuga ngo maze ariko arasangira nabo arabihanikiriza ati, ntimuve i Yerusalemu ariko murorere isezerano rya Data iryo mwanyumvanye, kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na Mpwemu Yera. Nuko bakoranye baramubaza bati, mwami, iki gihe nicugira ugarukane ubwami bwa Isirayeli? Arabishura ati, si ibyanyu kumenya iminsi canke ibihe Data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene ubwiwe. 8 Ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahi i Yerusalemu, i Yudaya hose, i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Imana idufashe cane. Tuvugane tuti, lindira isezerano ry'Imana mu kibanza Imana igushakamo. Yesu rero yariko arabwira abigishwa biwe amaze kuzuka, bariko barasangira ikimenyetso kidasanzwe muri biriya bice by'isi, kuko ni ikimenyetso bakoresha mu kwiyunga canke mu gusubiza hamwe iyo hari byatandukanije abantu batahurije ko. Iyo tuvuge nk'umuryango washwanye n'uwundi maze bakaja hamwe bakumvikana kugira ngo basubire guhuza, ikimenyetso bakora kugira ngo bagaragaze yuko iyo miryango isubiriye kugira ubwiyunge, bahurira hamwe bagasangira. Yesu nawe rero yasa n'uwariko ariyunga n'abigishwa kubera bari batandukanye. Ntabwo yari yabarakariye, ariko yari yabibabwiye yuko bazomuta bagahunga. Igihe Yesu bari baje kumufata, abigishwa baramutaye barahunga. Yesu rero bariko barasangira, niho yababwira rino jambo. Arababwira ati, murindirire isezerano n'abasezeraniye, murindirire Mpwemu Yera muzohabwa, mumurindirire i Yerusalemu. Yesu yabona urugamba abarungitseko ko ari urugamba bazogwana bakanesha, ari uko babanje guhindurwa abandi bashasha, bakambikwa izindi nkomezi, bagahabwa ubushobozi bwa Mpwemu Yera, bakaronka imbaraga za Mpwemu w'Imana. Imana ishimwe cyane. Arababwira ati, muzobanze murindirire i Yerusalemu gushitsa muhawe iryo sezerano. Uravye umurongo wa 6 uragaragaza yuko ababigishwa nubwo bari bamaze igihe bagendana na Yesu, nubwo yarasubiriye kubiyereka, biraboneka neza yuko
batari bwatahure yuko urugamba bagiye kuzogwana ari urugamba bwo mu buryo bw'impwemu, kuko bamubajije bati none mwami iki gihe nicugira ugarukane ubwami bwa Isirayeli? N'ubundi ntibari bwamenye yuko bagiye kuzogwana mu buryo bw'impwemu. Imana ishimwe cyane. Ariko Yesu yarababwiye ku murongo w'8 ati muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ibyabona byo kunshengera nta Yerusalemu, Yudaya hose, Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Imana ishimwe cyane. No kuvuga ngo Yesu yarababwiye ati uku muri uno munsi siko muzoguma, kugira ngo mukore igikorwa ndabahamagarira gukora nuko muzobanza guhinduka, nuko mwemu w'Imana, mwemu yera uwo nabasezeraniye azobanza kubazamwo akabagereramwo. Mwemu w'Imana rero adushoboza iby'ubwenge cyangwa ubumenyi bw'isi bidashoboye kudushoboza. Imana ishimwe cyane. Mwemu w'Imana ashoboye kugucisha ahakomeye utokwifuje no guca. Imana ishimwe cyane. Yesu rero yarazi neza yuko bano bigishwa n'ibyago, amakuba birabarindiriye. Yari yarabateguye. Turabe hariya muri Mariko 13 duhere ku murongo wa 11 dushikane kuri 13. Yarababwiye ati kandi nibabajana babashengeranye ntimuzohagarikire imitima ico muzovuga, ico muzohabwa cose muri ako kanya muzobe ari co muvuga, kuko atazoba ari mwebwe muvuga, azoba ari mpwemu yera. Umuntu azoshengerana uwo bavukana ngo bamwice, na se w'umwana azomushengerana, n'abana bazogabagabira ababyeyi babicishe. Muzoba mwanswe na bose babahora izina ryanje, ariko uwihangana agashitsa ku iherezo niwe azokira. Imana idufashe cyane. Yarababwiye ati nibabashengerana nimuzohagarike imitima mwiyumvira ibyo mugiye kwireguza, ngo kuko muri ako kanya nyene mwemu w'Imana, mwemu yera azobazako ababwire, niwe azoba ariko aravuga. Mwemu w'Imana aduhishurira amabanga. Imana ishimwe cyane. Mwemu w'Imana amenya n'ibiri bwina mu mutima w'Imana. Imana idufashe cyane. Umukristo cyangwa umukozi w'Imana atagira mwemu yera ameze nk'umusirikare borungika ku rugamba batabanje kumumenyereza, batabanje kumutegura ngo bamumenyereze iby'urugamba. Uwo musirikare nta rugamba azotsinda, ntazonesha. N'ukora ibikorwa by'Imana ari mu mubiri atahawe mwemu yera, atagira mwemu yera, ntashobora kunesha, kuko urugamba tugwana, intambara tugwana si yo mu buryo bw'umubiri ariko niyo mu buryo bw'impwemu. Imana idufashe cyane. Rero mwemu yera araduhindura, akatwambika ubushobozi budatsindwa, akatwambika, akaduha ubundi bwenge budashobora gutsindwa n'ubwenge bw'inosi. Imana idufashe cyane. Yesu rero yababwiye ati murindirire i Yerusalemu, kugira ngo mwemu w'Imana atangura abaze ko abagereremwo, abe muri mwebwe, abarongore, abashoboze aho mutokwishoboje, abashoboze, abarindishe mu biteye ubwoba. Azohabacisha intumwa urupfu zapfuye urupfu rw'agashinyaguro, muga kubera mwemu w'Imana yarabarimo, yari yarabahinduye. Bakomeje gukunda umwami Yesu, bakomeje kuvuga ubutumwa bwiza, bakomeje kumushingira intahe, bakomeje kumwemanga. Kubera iki? Sibo bari bakiriko barakora, ni mwemu w'Imana yabashoboza. Ukaba utarahabwa mwemu yera, usaba Imana kugira ngo iguhe mwemu yera. Imana ishimwe cyane. Experience cyangwa uburambe ufise mu kazi sibyo bizogushoboza umurimo w'Imana.
umurimo w'Imana uzowushobozwa na mpwemu yera, kandi mpwemu yera azogushoboza aho ubwo burambe bwawe budashobora gukora, aho ibyigwa waronse mu bumenyi bw'isi budashobora gukora. Imana ishimwe cyane. Turondere kuzura mpwemu yera, tubwire data tuti data duhe mpwemu yera, tubatizwe muri mpwemu yera, kuko aduhishurira amabanga. Ubwenge buva kuri mpwemu yera ntibutsindwa. Ubwenge buva kuri mpwemu yera burengeye ubwenge bwo muri ino si. Yesu aduhezagirane twese, atugirire neza. Ndasaba Imana, ndinginga Imana kugira ngo vy'ukuri turongogwe na mpwemu yera mu byo dukora, mu byo tuvuga, mu ngendo tugira, tugaragaza ukwera kw'Imana turongowe na mpwemu yera, kandi adushingire intahe, adukoreshe ibimenyetso n'ibitangaza n'utwumiza, kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere, ubwami bw'Imana bwaguke. Yesu abahezagire kandi abagirire neza. Birashoboka yuko uri mu ntambara zikomeye cyane, Imana ikubera umutabazi, Imana igucira inzira. Birashoboka yuko uzazaniwe, uri mu madidane. Ndasaba Imana kugira ngo ikurungikire mpwemu yera, agusobanurire, aguhishurire amabanga, akwigishe, agucira inzira. Imana yo mu ijuru, data wa twese, iduhezagire. Shalom shalom.